So rero umuntu yahinduriwe ubuzima Fridore no canda mutora tingo kuba umuhindurira keshi dufate nitwicaranye mu vyanje ndabimuhaye ku bushobozi bwose ariko kuba ndabimuhaye ku bushobozi ntibikuraho ko ari vyande ivyanje nubwo twohenda amahanga ko ari ivyiwe umutima wiwe urabizi ko atari ivyiwe intambara rero agwana siyo ku mahanga amahanga bo barashobora kuba bazi ibintu bazi ko Fridore ari umubillionaire yes wewe ni wewe uzukuri muri wewe so urabibamwo ukagenda uvyimvye ku bantu ariko muri wewe urabizi ukurura kuzi murajyamana na wa muntu ukavuga ati ashiko biri kose simvuga ndaza kwivugisha imbere y'abantu ngaragaza akantu kakanyariga bariko ducitse muhira avuga ati cyapa ukuransuza je naguhinduriye ubuzima ariko mu gihe yagufashije wewe kubwihindurira iteka bihora ari ivyawe kuba umuhindurira keshi dufate nitwicaranye mu vyanje ndabimuhaye ku bushobozi bwose ariko kuba ndabimuhaye ku bushobozi ntibikuraho ko ari vyande ivyanje nubwo twohenda amahanga ko ari ivyiwe umutima wiwe urabizi ko atari ivyiwe tijewe urya naka aranya urumva nakaranya nakaranya niyo mpamvu uzurabe iyo ndakubwiye diko ndakuravya nkabwira ati diko ndakwanga sha ntusiguza ngo nyankiriki naho nokubwira ugenda ubizi ko ndakwanga ariko no musi reka nkubwire ko ndagukunda niho rero utangura gukekeranya nakubwiye ati ndiko ndakwanga n'umutima wanje wose nta kindi kintu mbaza washize mu mutima ko ndakwanga kubera wabimbwiye amaso naho noba nakubeshe biragoye ko ngaruka kukubwira ati nakubeshe karagatwiko muganda nakubwiye ko ndagukunda haza vya bibazo nkundira iki wataho ukambwira ngo ubwo basha ngo ntambeshe ukagenda uriyumvira ngo ntambeshe kunkunda urumva ugwanka hari ukuntu twagwimitse kwisi kuburyo nyene umenga ruhora ruri seri urumva wewe rero ikintu ndashatse kuvuga umva nakubwiye ko ndagukunda ntunavyemera umuntu avyemera you know urabizi nashari wa mugoroshe novira makwero urankunda ariko umunsi yo kwandikira ati ndakwanga ugenda ubizi ntugenda ukeka ngo nkeka yambe ni naho nama comment yoba menshi canke neza kubizirikana gusumba bimwe vya mbere urumva rero iyo wewe wishizemwo ko muri wewe ico kintu kiriho nubwo uzoja hehe kizokugumamo kiri mu mutima kuko uri nyuma yawe umwumvisha cyane umuntu akwirukanka inyuma yawe umwumvisha cyane ubwonko burumva Fridore ari nyuma yanje akaranyirukankako ukavumbuka ukanaraba ati sinsitare Fridore ari nyuma yanje ukanamwumva ariko kijya kintu kikwirukankamwe indani mu mutima uje muri piscine wogana naco wipakize mu modoka ariko mu bwonko hakubita n'akantu you know uranyumva hakubita n'akantu nkuba kantu kakanja ngaha hari ikintu bahora batubwira ngo iyo umuntu ariko arasevura ngo ukamubesha bica bihera reka sububesha kaya kantu niko nje kukubesha ibintu gusevura naha mu mutwe nje kukubesha ucugira stress zico kintu nico ntusubira kuronka umwanya wo kugira ntusubira kuboneka ubwenge bwose buca buja hehe kuri iyo information y'ubugira kabiri ntusubira gusevura sivyo ni hehe ni ngaha mu mutwe ariko ikintu kiri mu mutima sha kiba kiriyo Ibaza ko urakaguye cyane baba nuko nyene niko ndavyumva siko kuri mugani ko ndavyumva nk'umupsikologe ivyo vyanyumuhereje ko niko ndavyumva ikintu kiri mu bwonko sico kimwe nikiri mu mutima namaze kumvisha umutima wanje kuri kiniki ico rero ubwo turirukankana muga mu bwonko n'uruyuki ni gwanza rukanja birahindutse nje kwiyumvira gwa ruyuki biraheze ariko ikiraha namba nakahariya nishizemwe kwa nyanga canka mvuga no mu gihe nabisize mu mutima no mu gihe atari karamvuga ndabiza aho yicaye kwa nyicayeko aho rero ngomba no guturika kuko none ishizemo yuko ni waja muri lancement officiel ya Constance niyo ugahurirayo na Fani biza kugenda nabi nta n'impamvu wo kwirigura jayo ariyo mpamvu wanasivye ntuzi Constance n'umuntu wanje twafise kuru twabiganiriye abona abantu babiri ntofatanya
kuko umwe wese twamenyanye igihe ciwe tumaranira ivy'ukwiwe n'abantu babiri ntashobora gufatanya gasongoye Dico Entertainment. Yeah. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Hope you're doing well, guys. Natwe turashima ndiho ni wabikora tukabikora natwe umunsi ku munsi, day by day. Twenyegeza ibintu bikagenda neza. Ino ni entertainment, tubashimire ku rukundo mutwerekana ntaryo, mubandanye mu subscribing kugira mube abambere mwirabira bino bintu. Ni wa mungu wanyu ndi kuri Leonce the Sun bwa Dr. Love aka Dico. Ni muri kazi ka entertainment aho twakira benshi cyane tugakorana n'abantu bo mu gisata cha cinema. Ku wundi munsi ina Ravelle is back. Umeze neza mukobwa wa Yesu? Cyangwa uri umukobwa wa Mutamu? Meze neza. Umvise akantu mvuze. Uri umukobwa wa Yesu cyangwa uri umukobwa wa Mutamu? Meze neza. Yesu we. Yongeso wayikuye. Nivyo bisheje nivyo ndakubajije. Tasi meze neza. Hanyuma muri abo babiri uruwande. Uruwa bose? Ndabonye itsoba yo rikora yewe kaye narijera we. Kandi urabakubona? Okay. Ni bon. Ndamukiriza abantu. Mwaramutse nibaze ko mumeze neza. Je meze neza ndashima. Okay. Nezerejwe ubugira kandi no kwicara ngaha. Kugira ngo tuganire. Murabizi. Ni vya bindi nyene gusa si hahandi. Nivya bindi nyene gusa si hahandi. Ugarutse mu mavuta mashasha, nibaza yuko iyo duhuye na inarijera cyane tugahura muri bwa buryo kabisa mwagiye mu mukundamwo muba mutegerezwa kuryoherwa cyane. Impera z'umwaka ziriko ziragutwara gute? Nico kimwe no mu ntango. Oya. Hajya urahetse. Uragiyesha? Oya sinzi nyene sinzi. Subira muri karinura y'ibintu wari waranditse ugeze kuri binga. Je nja kuvyandika nandika ibiki. Umwaka nutangura uvuga ati bintere stress. Ati uyu mwaka nzogura parcelle, umwaka nzokora filime 5, nzogira ibisuko inshuro 16 nzokora lancement office. Ibijyanye nkabijya ntacyo wari waranditse, ntacyo wa plannings. Oya gusanya n'umwaka nibo waheze ntuduhitanye ntituzi uko twabayeho. Urashobora gusubiza amaso inyuma ukiyumvira mbe narafunguye gute, nambaye gute, turavya hisigeze. Ibibazo bimwe tugenda duhura navyo ariko ukabona umwaka uraheze. Amashimwe n'ay'Imana nta kindi cyo kurenza. Ukabona uri kubise kabisa abantu benshi bibereyeho ku bwa manu. Yego. Kwa kuntu umuntu avyuka atazi uburyo kwirirwa. Ukiri gutaza uburyo uza kurara ariko ukabona Imana ibandane cyo bikora. Ukabona ukwezi kuraheze. Ukirira umuceri busi buri munsi ikiro kigugwa ibihumbi bingahinduka. Oji mu Tanzania ugeze kurangahe? Juwo njya n'ibihumbi 7. Uvyanka atari wuwugura. Umenye nunyitanga. Uracaje kigori y'ibihumbi 5. Oya nta kigori. Ija nzoyija ngaburira abana nka 3. Ubukunda yiwanje. Ngomba nzoze ndiyibutsa ati ndibuka kera. Ndi umusupa. Nzo bageze ku kigori canke nta wambe. Ico gihe usigiye kugwa 15 canke biryohe cyane ukoroka usubire nko ku bihumbi 2. Oya ntuzokoroka. Uzokoroka? Oya. Wewe rigaze wewe mbe wa. Erega si kibazo cibiryo. Ni itagaciro ry'amafaranga. Sikibazo cibiryo baguma barima bagira iki? Nukuva igihugu kirimbura kama kawo. None diko tuvuga ngo biraduga. Hari umuntu atajya umuceri mwiki gisagara. Hago nyene amanibaza amafaranga yo kubugura abayavuye. Kera twumva ngo mu Kirundo ngo inzara irabishe. Ngo imuyinga ngo barahonye. Hari ibyo twumva. Twese turabayeho turawurya bien. Je urazi ikintu nkundira Imana nca nibaza. Amafaranga of course arashobora gutanga agaciro mu goga usanga umuntu nawe ayaronka ku bwinshi. Yes kiriya gihe ndibuka ruguru twumukozi yarima kuri 1500. Abo udafise ibihumbi 8 uramukura mu nzu none. Umukozi aba bakora mu mirimo. Aba barima. Mwiriwe murarima yari 1500 2000. Yego twe twarutse bari. Udafise ibihumbi 7 ntumukura mu nzu. Urumva? Rero si kibazo cibihumbi. Mugabo okay uvuze ikintu kizima womenga ni menshi mugabo bya bihumbi 7.
atashe ashatse kurya agaceri aguze ibiro bingahe kiriya gihe muri 1500 hari naho rega nta birenze hari harimo ikiro c'umuceri ngira n'amavuta n'ubu 1500 waragura isabune ukagura amavuta n'umunyu ugatahana nusu na robo by'umuceri je nafatiye ku kiro ukagura igitunguru ugakaranga n'ubu 800 ivyo ntibirimo birimwo sikibazo cyo dufungura yes oya guramwe ikiro c'ibihumbi 7 c'umuceri oya urya nije ndawurya nawe ntawurya naco dukuramo wa 5 da okay wa 5 gutyo itomati zibiri ubuzigo wanga uja kuzirira ubona utazibasha ni bibiri umuntu n'umuhungu ngo igihumbi itomati zibiri z'ibihumbi 2 nyene diko umviriza ndakubwira ubundi nta bintu vyanyamurenge bibaho ngo ibintu ngo birazimvye gose ahubwo wewe namba uja kwigereka ibintu bitangana n'urugero uriko ugomba kubona ko bizimvye namba ari umuntu hinjiza samire ku musoza kumuganyira umuceri wa 5 ngo urazimvye gute ucuza kuwuja uzi ko winjiza 2 ushanye nisho kintu mvuze nisho kibandaniritse hari umuntu n'ikiro ca kawunga nubwo co kuga ibihumbi 100 yo kuma yaguze bijya biro 50 atahana uyu munsi bigura yes umuceri harantu kwibutike ryari nagensanga udufuko tw'umusupa tugera ha ndakaraba tufasha ndagataha oya ngambwe ngo ni 60 ndakaraba nari ndayafise pe sasa nikajya ka 25 bitanga ka 25 ndavuga ati ndagatahana nanje ni icumuzimu taravuga ati nzogaruka hirya yejo wa butike nabanyemera byo gupfa ati no bandabahotoye na hagarara ko ti oya nzogatora hirya yejo uracahari subiyeyo nasanze waheze ni bande bawugura sanze waheze ewe tambugwawe ntuzuja mu Kigali ngwe he oya nimwe nakubwira baho ubuzima bw'iwawe kabisa ya namba unzanga nkavuga ngo umuceri wa wimire urazimvye peut-être ko ari na blague nanje atari wonja wanashaka urazimvye ku muntu yinjiza 50000 gukora mu wimira guri kilo c'umuceri ntaco bitwaye we wagiye kwirwa urakora nta n'ibihumbi 3 warose cuca mu ideni nuco uvuga ko ibintu bizimvye no kuja muri restaurant biba bigoye cyane yabaho ubuzima rero buringaniye nahuri ni ako kantu niko niyo mpamvu abantu binjira muri restaurant ukumva uko manze za 4000 ubundi ageze kuri 20000 arengeje ko n'ivyamwe fagitire baza kumuhiya 25 nawe nuze ya melange la fois passée kera wayirose biko uno musi turi kwa kangahe turi kwa gatatu hane jo kwa kabiri ngiye ahantu muri tournage naciye kurangura ndabirungi kamvuga ati mugako nshonje hinge mpite muri ville basi nk'ikivuguto dagitebe mu nda ndayo ko amasaha yo kugera imbere candondera umwana araha abantu nitunganye ibibazo urenza ko n'amabenyi menga nari mfise urabona nyane uvuye mu ibaro nari mfise nka 10000 avuga ati handaba ahantu nkubita ikivuguto n'icapati zibiri kweri cambaza umwana ati we aha mu kareri wawe ndangira ahantu hari cafetaria ngo ho gitugende peti anjana haru bampaga kate kangana uko ka 6500 siko agakate sinwere bakita ntumbaze ni sandwich uri chamata oya ntikirwa nkuko ndibagiye ukuntu akavuze nase gukasura ntibanseke urabizi urabona ikirahuri chamata 4000 aho hantu turicara mbona bazene facture ya 30000 wantuka ngo ibintu vyanga birazimbutse weye aho hari ni rohero ibihumbi 10 none mwiki gitondo biragiye kweli urara ukumva woni kubita ari muri ville kubwa amahirwe menshi numva ngo reka nkusohore ndihe nagiye nkuko tashi tibekera Maria wewe wabyaye kandi iyo nje ahantu iyo nikubita hajya za Saint Michel urumva wakubite ibirahuri 8 by'ikivuguto ibirahuri ibihumbi 3 n'abamazi sivyo niyo ndiko ndavuga nta bintu bizimvye nta nibizimbutse wemenya ahubwo ahugera urumva akoya niko nimuza kumva ngo inzu ngo zarazimvye nani ngo ijya nzu ngudafise 1 million ngo ntuyipanga wesha na chambrette ya 80 n'ingorane vya 1 million bimenya gute abaro n'umukongomana ariko arifatira 3 akumva ari yabaki akumva ngo inzu hano ngo ni rumwe kwe ngo ni rumwe sivyo menya ubuzima bwawe rero ubwo muringaniye kabisa sino nibisanzwe so maranye imisi aga challenge ni nkaga tip mba mfise iyo mpuye n'abantu bafise ibyo bakunda kuvuga ndavuga ati akana kantu tugasangire numva ico babivugako hagati y'umugore wewe umenga ntibikuraba cyane mugabo nawe burya biranakuraba wonagira inama abagabo hagati y'umugore yagufashije mu bihe bigoye n'umugore yagukuye mu bihe bigoye ninde akwiye kugumana nawe ninde mukwiye gusazana
mukazotandukanywa n'urupfu aramutse ari wewe mwabano bagore babiri ninde wohitamwo mukazosazana uwagufashije mu bihe bigoye n'uwagukuye mu bihe bigoye nukuvuga agukuye mu bihe bigoye nimwe ko ndavuga ngo yaguhinduriye ubuzima n'undi yagusapotinze mu gukabandanya ukora amafere yawe so ndacumvise uvuze yaguhinduriye ubuzima nk'akaroro urabona Fridore mu Rundi nta nyamirenge singira ndamubere amaparisere aya maparisere yo yafise bake abanyafise ni babandi nyene urumva kandi sinuko babayeho neza ko se gusumba batayafise oyaye ari umuntu ayafise atamenya ikiro c'inyama n'ubundi yipangiye abizi ko ubuzima bwe ari ubwo gupanga aririra tu abana biwe bazokwimenya nkuko nawe ariko arimenya rero hagati apana y'umugore je reka mvuge y'umugabo yampinduriye ubuzima urabihindukije nico kimwe rega umugabo basi reka tuvuge hagati y'umugabo sico kimwe ku mugabo hari akantu ko kwihuta kumvikana nyemerera tugume ku bakenyezi umugabo yahinduriwe ubuzima n'uwafashijwe guhindura ubuzima nakubara je numva umenga yogumana n'uwamufashije guhindura ubuzima ya hari insiguro ufise wamufashije guhindura niko ndavyumva uko mumanda bivuga siko kuri jewe niko ndavyumva uriya umuntu agufashije ni bimwe nama mvuga nk'akarorero umunsi umwe niyicariye ahantu ku kinyamakuru ntavuze umunsi nagiye noze nsa neza mvuye muhira ntavuye ku kazi kabisa gafreshere wataye urabona nk'ubu ndiko ndahita urabizi nk'ubu gushamuca ngo hari umuntu ngumutama ngo ari nyuma yawe sivyo sinavuze ati singira nisigura ashobora kuba hari canke atanahari ufise impamvu wabivuze ariko kuko ubimbajije gusigaye usa neza wambara neza maskini ntazi ko nanariye ambonyaho ndamubwira ati ico si kibazo kuba nsa neza aranambwira ngo uri gukora ngo filme cyo kintu harakimbwiye gutwara amafaranga menshi iki niki namubwira ati ikibazo si uwo muntu ampa amahera ikibazo ahubwo ni jewe nyene nkongera nkaba n'inyisho hari abantu benshi bayahabwa akayahabwa uno munsi sivyo akayakoresha nkayo bamuhaye nyene akaba araheze ahubwo je mfise iyindi experience y'ukuntu yayandinda yavyaza iki umusaruro ntahere peut-être ko bishobora kugira igihe bigahera nkavuga ati ndarengeye guhemuka ku bintu by'ubusabusa so rero umuntu yahinduriwe ubuzima Fridore noca ndamutora ati ngo kuba umuhindurira keshi dufate nitwicaranye mu vyanje ndabimuhaye ku bushobozi bwose ariko kuba ndabimuhaye ku bushobozi ntibikuraho ko ari ivyanje nubwo twohenda amahanga ko ari ivyiwe umutima wiwe urabizi ko atari ivyiwe intambara rero agwana siyo ku mahanga amahanga bo barashobora kuba bazi ibintu bazi ko Fridore ari umubiriyoneye yes wewe ni wewe uzi ukuri muri wewe so urabibamwo ukagenda uvyimvye ku bantu ariko muri wewe urabizi ukuri urakuzi muraryamana na wa muntu ukavuga ati uko biri kose simvuga ndaza kwivugisha imbere y'abantu ngaragaza akantu k'akanyariga bariko dushitse muhira avuga ati cyapa uriko uransuzugura je naguhinduriye ubuzima ariko mu gihe yagufashije wewe kubwihindurira iteka bihora ari ivyawe uriko uranyumva aka kantu ndiko ndakumva bihora ari ivyiwawe wewe yaraguhaye ndashobora diko kugufashisha nk'uburyo ugasanga ubugiriyemwe umugisha gusumba je ubona ari mfise kuko wumva abantu bavuga ngo fasha Starboy nko navuga ngo fasha warafashije yego ugasanga wewe warafashije nawe ugeza ahantu ufasha ariko komusana wahinduriwe ubuzima ariko utafashijwe guhindura ubuzima warahinduriwe nta n'inguvu uba warashizemo nta sacrifice uba warashizemo uhora ubibona ngaho na wa undi kandi ahora bikubona nuko nyene twebwe isi tuzi yuko ari ivyawe ariko mu mutima wawe ejo nashize akantu kuri stati ati ikibi sikikwiruka inyuma wavuze ego ahubwo ikibi ni kikwirukankamo kuko ikintu kikwiruka inyuma ushobora kwirukanka ukanagisiga ariko ikikwirukamwe aho ugeze niho kigeze unavumbutse muravumbukana mpagaze kirahagaze urumva mpagaze kirahagaze ni ukuvuga rero bibaye ngombwa yuko wa mugabo avuga ati ndakeneye umuntu tuzosazana kugeza mu busaza Imana yacu zigama
nyabuna aramutse ari umugabo niyibandanirize n'ujya mugore yamufashije guhindura ubuzima apana uwamuhinduriye yamufashije ibintu vyagusaba ko navuga ngo bitera ubwenge buke ikintu utavunikiye je ndabivuga nubona umuntu muri ahantu mu kabare ukabona wuguze ifanta imwe ibiharuro birakomeje wewe ukabona kubise turune abantu bose bari ngaho ntaco bimutwaye uzugire attention kuri uwo muntu akubise turune kabona wewe uriye 10,000 igiharuro kigumye mugeze mu miliyoni ntaco biramutwara banza wibaze ayo mafaranga yabonetse gute wewe za 10,000 ziriko zirakurya mu mushishito zabonetse gute uzoroye 10,000 none mu mushishito uri kuranira toma yana kwaca akiri ku miliyoni babongere ya ushobora kuba wa mafaranga ujya mu miliyoni ari ahantu yakuye 10,000,000 bitavunanye yakinye 1xbet ya okay nkakarore ariko nijya ni risk y'umuriro siko bitavunanye yakubise miliyoni 10 yashizeho ibihumbi 50 bitavunanye nkunda kwivugira ku kazi kiwanje jewe nambubanye nungutse 15,000 mbandandaje impuzu zirenga 10 mbega ku munsi ni mpaka bazingurira oya okay uno munsi nungutse 5,000 ni bimwe diko nigeze kubwira ntitwari kuri kamera tije impamvu ntakunda kwicarana n'abantu bari bo bose abantu mwicaye mu kabare ni tujye tunwe keshi nkunda kwicarana n'abantu dusangiye akazi utinya gusorora oya sugutinya gusorora wewe na Fridore mwicaranye Fridore amafaranga diko yinjiza atagiye kubesha baba kintumbaze ndibaza urashobora kubufise kuko umwanya munini muba muri kumwe Roveni aba yoreka gutura kijana kwijana mugabazi iti igravita hanana namba mwicaranye uraza reka ndabareke akarorero uzuraba umugabo yasohokanye n'umuhabara hari umukobwa abanwa ifanta pa kubera asanzwe anwa ifanta kuko yatinye ibeyi rya Heineken hari umuntu asohoka akanywa ifanta atari yo yashaka ahubwo yari yishakiraga Heineken mugabo kubera ko ntashoboye adashoboye reka asohokane rero n'umugabo w'umuntu ikintu ca mbere umugabo ahendesha umukobwa n'amafaranga urumva reka basohokane kuko adashoboye kucigurira aca gisaba nihajye uzubona umukobwa mu kabara atumye kw'inkokariye kukuguru kumwe nta niyamaze bimutwaye wa mugabo nawe nico kintu yihagazeko amafaranga kuyiriha nibisanzwe ntaza kubibona rero asohokanye n'umugore wiwe umugore we kukaza uburyo buri muhira azi ico bashaka kuyashikanako azi ahantu bashaka gushika na brochette hari gihe ijyana ubwoba ati turaniza abana urumva kwera ziya Roveni nuko umugabo yokintu tudiri ku ruhande ariko iyamaho nukuva mu wayene ya Roveni umugore abaye ushaka ubu n'umuyede wiyemeje gusohokana umukobwa w'umuhabara ntibimuraba ajya wakoreye indwi yose mugenda muyamaze ariko umugore warazi ko hembwa ibihumbi 7 ku munsi biragoye ko yaka brochette ya 12,000 ndaba abantu sinze ngurishe micro sivyo biragoye ko yaka brochette ya 12,000 rero jewe namba ndi hajya mu isoko dufate ko nunguka 15,000 ku munsi y'inyungu sinca mpitana nande inde komisionere w'imodoka ndabizi imwe ko bashaka kujya ko n'umuriyoni ku munsi umwaka tuje gusangira nsororo wewe ni nubona ndiko nkugurira ubuntu genda uvuga ntiyikura okay jewe mparura uko ninjiza wewe ni kujyungana ni kujyangana kandi uwo muntu ndamusohokanye yinjije umuriyoni ntibimuraba ni ujya uza wumva atumye kama wine ya 100,000 ya 200,000 mugabo wewe twirirwana mu isoko wabonye namba vyanse namba vyakunze urashobora kumbwira ati tumwa gafanta dutahe urumva alright rero kuri kosa rero ahantu riza kubera ni uriko uravuga ibintu bikomeye cyane by'inkora mutima ikosa riza kuba kuri wa muntu aba muri wa muce wiwawe agashashaka ngo aze gusorora nkuko wa mukomisiyonero mu modoka nawe yasoroye wewe ntibimuraba ucavunikira biza guhura na bimwe nakubwira vivu ubuzima bwawe ubaye wow nuko tuba twinjiye kabisa inarijera nuko aba yinjiye ndakunda kuyaga n'abantu tukayaga umuntu afise ikintu ashobora gutoramo anyway mbere yuko tuja no kwa yandi majambo y'ubwenge nabonye wagivuga kuri status tubanze twibutsa abantu kwa kwezi ni kwabaye kugihera filme yasohotse reka imana ibirimwo byagenze gute umuzungu YouTube yawe arayirekuye kigenda ubeho wa mukobwa
hari ikintu nyama yavuze cyo kwigunga mu kazi si muri filime gusa yego mu kazi kose wigunze uko buca uko bwira buri umwuga ugira ibintu bishasha uguma wihonuvera yego hari ibintu ntarinzi kijya gihe ariko nyamara twakoranye n'ikindi kiganiro ni umuvuze n'ikazi kawe afasha bagati narijera nimbaruka atarimuka n'ubundi birongeye kwanka byari byaje neza ti filime yiwe amasaha abaye menshi utuvyuzi tutaduga neza ariko yama bado nawubizi arongera aragukubisa urushi ko mu mugongo nta muntu abizi ariko byose kandi birashoboka arafise impamvu yabivuze sikijuje arafise ukuntu yanarije nanje ndafise ukuntu kandi ndabibona gushora kuba atariko nta muntu numwe azukuri ivyo ku gihombo ku bandi ukabibona mw'intsinzi ivyo ku gihombo ku bandi ukabibona nk'intsinzi biravana nico vyavuyeko petetre ko nivyo yavuze bishobora kuba ari ivyo nanje ngomba mvuge bishobora kuba ari ivyo nawe ivyo wiyumvira bishobora kuba ari ivyo ya rero naraganirije abantu ndababwira ikibazo mfise bambwira ati co si ikibazo reka twereke ukuntu bigenda ubandanye ukora bati barabimbwira ndabandanya ivyo na validation narindindire mwakujya kwezi n'ubu kandi ndacayirindiriye ariko kandi ntivyombuza gukora oya ntibimbuza gukora filme yasubiye gusohoka episode ya kabiri yarasohotse lundi ya gatatu izosohoka vendredi nsubire kuri wa muvuduko wanje wa vendredi ya nuko bimeze ibintu vya filme musimbere wo muyirabe nibaza ko wagire ubwije nagira ndabashimire abayiravye baba bake canke benshi amashimwe bagarukeko ya hari akandi kabijya baza gusangamo nk'uko mu mukenyezi wagiye ukikura ubakubita utuntu surprise twishi bakarushiriza kuyikunda karimwo jeho nka nyene yo mba mbona arakabige mugabo urashobora kwiraba ugasanga sakabi ugasanga ni na def mugabo karimwo buri gihe nguma nshiramo utuntu dushasha ya kuko uyu mwuga nubwo ntawumetiriza gose ndawuzi ya muri vyinshi nyama yanavuze ivyo ni kuri sasi batazobirindira ngo babibure bavuye ko na benshi yavuze ati inarijera n'umuntu ariko aritanga ariko arakora bidasanzwe mugabo araba hinyanyure utuntu tw'amajwi tuwomenga hari ahantu rimwe tumusoba tube tubivuga shano kuri ni yabe kugeza ubu burya nyama ngo n'umuntu wawe ariko ntarigera agira subscribe kubera ngo hari akantu kamwe arindiriye yuko mukemurira hanyuma azavuga ati kananje arano naragira subscribe oya aha ni wanje usanga cyane kandi ndaba wonasanga nze nayikura ko ndayisubizako iki kibazo c'amajwi narakibonye kandi no mu mukenyezi carigeze muganda gikuraho kandi arabonye ahantu cavuye niyo mpamvu izo commentaire no muri commentaire abandi kandi baravyandika ya ndakunda umuntu avuga ivyo gusumbaho yoza kuvuga neza oya nyamara kubwira ati ushaka ko buri sister wanje twonse rimwe ukambara impenereza ndabibwira abantu ko wahenye niko biba bimeze kandi umwanaliste muzima nuko abakwiye nuko bimeze ya okay birakwiye ivya filme ndajije kubivuga okay twibandanirize ku majambo y'ubwenge nabonye wanditse ankora ku mutima ndavuga ngo ukunda kuvuga ibintu mu migani mwa nkavaki icoma tugahura ukabisigurira abandi bantu na cyane ko abari mu inyigisho no kwiga nabo nyene bakagira ivyo bizi ibi wasa n'uwabivuze waranditse ngo ikibi si kikwiruka inyuma ikibi ni kikwirukamwo hari izindi nsiguro ufise zirenze izo wavuze ikikwirukamwo ko menga birasa biregeranye oya ntibisa nabivuze naguhaye akaroroti ndashobora kuba ndiruka na niki cya kintu waraje kuvuga wavuze ngo urashobora kuba maybe umuntu akwirutseko umuntu akwirutseko urumva ikintu we kiri muri wewe wirukangana naco aho ugeze niho kiba kiba mureka arakwirukako urashobora kwiruka ukamusiga urashobora kwiruka ukamusiga ariko coje aho ugeze niho naco kandi kiba kigeze bisigura iki mu yandi majambo numva umenga kirikwiye numva umenga kirakwiye ngo ikibi si kikwiruka inyuma ikibi ni kikwirukamwe so reka ntange kano karorero turakunda gushira kuvuga reka duhore twigisha ku rukundo kuko nico kintu atarukundo oya ni naco ni isiremye muri go wowe ugashobora kuvuga ati jewe urya naka aranya urumva nakaranya niyo mpamvu uzurabe iyo ndakubwiye
diko ndakuravya nkabwira ati diko ndakwanga sha ntusiguza ngo nyankiriki naho nokubwira ugenda ubizi ko ndakwanga ariko uno munsi reka nkubwire ko ndagukunda niho rero utangura gukekeranya nakubwiye ati ndiko ndakwanga n'umutima wanje wose nta kindi kintu mbaza washize mu mutima ko ndakwanga kubera wabimbiye amaso naho noba nakubeshe biragoye ko ngaruka kukubwira ati nakubeshe karagatwiko muganda nakubwiye ko ndagukunda haza vya bibazo nkundira iki wataha ukambwira ngo ubwo basha ngo ntambeshe ukagenda uriyumvira ngo nigiki cyaguteye kunkunda urumva ugwanka hari ukuntu twagwimitse kwisi kuburyo nyene umenga ruhora ruri seri urumva ya wewe rero ikintu ndashatse kuvuga umva nakubwiye ko ndagukunda ntunavyemera you know urabizi nashari wa mugoroshe novira makwera urankunda ariko umunsi yo kwanikira ati ndakwanga ugenda ubizi ntugenda ukeka ngo nkeka yambe ni naho nama comment yoba menshi canke neza kubizirikana gusumba bimwe vya mbere ya urumva rero iyo wewe wishizemwo ko muri wewe ico kintu kiriho nubwo uzoja hehe kizokugumamo kiri mu mutima kuko uri inyuma yawe umwumvisha cyane umuntu akwirukanka inyuma yawe umwumvisha cyane ubwonko burumva Fridolari inyuma yanje aranyirukankako ukavumbuka ukanaraba ati sinsitare Fridolari inyuma yanje ukanamwumva ariko kijya kintu kikwirukankamwe indani mu mutima uje muri piscine wogana naco wipakize mu modoka ariko mu bwonko hakubita n'akantu you know uranyumva hakubita n'akantu nkuba kantu kakanja ngaha hari ikintu bahora batubwira ngo iyo umuntu ari karasevura ngo kamubesha bica bihera reka sububesha kaya kantu niko nje kukubesha ibintu gusevura naha mu mutwe nje kukubesha cugira stress zico kintu nico ntusubira kuronka umwanya wo kugira ngo ntusubira kuboneka ubwenge bwose buca buja hehe kuri iyo information y'ubugira kabiri ntusubira gusevura sivyo ni hehe ni ngaha mu mutwe ariko ikintu kiri mu mutima sha kiba kiriyo nibaza ko urakaguye cyane baba ya ndakagu nuko nyene niko ndavyumva siko kuri mugana ko ndavyumva nk'umupsikologe ivyo vyanyumuhereje ko niko ndavyumva ikintu kiri mu bwonko sico kimwe ni kiri mu mutima namaze kumvisha umutima wanje kwikiniki ico rero ubwo turirukankana muga mu bwonko n'uruyuki ni rwanza rukanja birahindutse nje kwiyumvira kwa ruyuki biraheze ariko ikiraha namba nakari nishizemwe kwa nyanga canka mvuga no mu gihe nabishyize mu mutima no mu gihe atari karamvuga ndabizi aho yicaye ko anyicayeko aho rero ngomba no guturika nimba nishizemo yuko niwaja muri lancement officiel ya Constance niyo ugahurirayo na Fani biza kugenda nabi nta n'impamvu wokwirigura jayo ariyo mpamvu wanasivye ntuzi Constance n'umuntu wanje twafise ukuntu twabiganiriye abona abantu babiri ntofatanya kuko umwe wese twamenyanye igihe ciwe tumaranira ivy'ukwiwe n'abantu babiri ntashobora gufatanya ako nyama yavuze ati nimba hari igihombo ina muco yarayagize ina rigera nimba arano yahombeye muri weekend heze n'uburyo atagiye muri lancement kuko yari kuba ari insinzi ku bandi bantu bo bafite indi turufu bakoresheje mu kugushira hasi wewe oya no kuri nta nakimwe nta gihombo bibona kubera ni bimwe nakubwira jewe mbaho ubuzima bw'iwanje sinari bwica ibintu nari ndimwo kandi naganiriye na Constance sivyo kugira ngende nezereza abantu ninda banezereza ndaza bwa bwonko bwanje ndabona neza ko nabanezereje Sefine ariko ca kintu ndiko ndica muhira naho nza kuryama mu mutima capfuye nyene capfuye haco ncambura kikwagaza ku mutima kirabandanya kiguma kinyagaza ariko Constance twabivuganye yavyumvise parce que mwirya lancement hari ibintu vyinshi twaganiriye hari n'ibintu vyinshi twafashanije ava yukwiba arabizi ko atamutima mubi niyo mpamvu ako kantu gakure mu mutwe wewe nitwapfa ibintu je sinzoheba Fridolari wewe ka kantu ngo kamunyankira nteka gufata ajame bijya navyo nubundi buyobe tutazi reka twibandanirize wonge uravuga ngo inzahabu ni ibuye nk'ayandi mabuye yose ibaze rero impamvu iryo buye rifise agaciro gusumba yandi yose dikonone mpebe gukora stati kweli we amasati yawe yankoze ko ndavuga ati tuyasharinga abantu aya majambo abaremereye sinzi n'impamvu yavuga inzahabu nibuye nk'ayandi mabuye yose ibaze rero impamvu iryo buye rifise agaciro
gusumba yandi yose kandi ribuye nk'ayandi yose. So inzahabu kinashatse kuvuga nawe ni ibintu vyumvikana deje nta filozofi nini yirimo. Ibuye gitwa isare urarizi ukuntu rikayangana rikayangana rigiye mu mazi ho riraka siko inzahabu bataranayiturira ngo bayigire iki je nabaze kuyibona ntiwone menya ko ari n'ikintu c'agaciro ibisa nabi kwe kiba gisa nabi ariko impamvu ari c'agaciro nuko kugira kiboneke bro barashobora kuyibona bari ngaha aha turi ni hehe turi muri mukaza mukaza turi muri mukaza mugabo hari ukuntu bayimba ugasa oya turi muri ntahangwa bro reka hari ukuntu bayimba hari ukuntu bayimba bakayimurika bari ngaha urumva nyama yonyeshe nagenda bajamo kare turi muri ntahangwa hari ukuntu bayimurika nk'ubu bakayibona muri mukaza bakayimba bayimoretse bafise inzahabu si ugupfa kwimba kuvuga nk'uwigeze kwinjira mu birombwe oya tugenda twumviriza ndakunda kuri documenta cane urabizi wewe urumva bakayikurikira hariya urumva impamvu rero inzahabu burya abaye y'agaciro burya n'isare ntibobura ikintu barihinguramo isare ntigishobora kubura shaka kugeza ubu ko turabona bavuze ngo bazana mu y'agaciro tubone bazanye ry'amasare ubwo kiriyandaritse nyene kiraho tubona atatu usanga umuzungu ntirerashikirwa kuko ibinjana biza amabuye y'agaciro agenda ahindagurika basi numva indirimbo ngo Yesu ngo nibuye ngo abubatsi bagaye kandi ariko rihinduka irigumye imfuruka ariko si isare nakaroro naguhaye rero n'inzahabu buriya usanga iyo haba tubicako vyandagaye ngaho urumva biri aho nyene aho usanga kitaba kinazimvye kandi ako kantu urumva usanga kitaba kinazimvye ubu naritsitara kuko arituka cyane ikintu nashatse kuvuga shaka umbagenda gutwara ndabifatanya n'ababajama ari umunsi nakubwiye ati kenshi ndasoma commentaire ukavuga ati wambwiye ntibikubabaza hari gihe umuntu aba yiryamiye nkuba kumva ibi bintu turiko turavuga akaburamwo na kimwe kimuraba uwo muntu kwandika commentaire ayandikana n'umujinya petetre ntiyanariye afise ibindi bintu tuko ngaha tuvuga ibintu ngo tujya imiceri 8,000 ntiyanatubonye turiko turayirya akumva n'ubwibona agaca dutuka sivyo rero ikintu nashatse kuvuga ni kijene niryamiye mu nzu urabona hari no mwijo niryamiye no mu nzu petetre nuko ndimvira niryamiye ndanigaramiye nta wamenye wigaramiye nariye nahaze nimereye urumva avuga ati rero ubukimbakiye niki hinge mvugibi urumva kuko na telefone ni yanje n'amamega n'ayanje sinzi impamvu ko kugarama frido reka mu twenge ngomba kubishirako siko waruzi nkajyama yubitsinda gusa hano bahungu roturu ku rukundo urumva urahagaruza je umungoma kunza navuga ku rukundo kuko ni abantu bagoma bavuga ngo nta ruhari ngo nta ruhari imani yare frido ngo nta ruhari ugasanga jewe mfise urumva ngo aciyare misanama abakozi b'Imana baraguwe sorry bandanye ugasanga jewe numva ishobora kuba cyari nziza frido reko biko biraza pole pole express okay ugasanga je nkundana n'umutipe urumva twarahuye mwibarabara mu kabare moya mbiri rukundo rugiziki ruraramye petetre yankunze ikimero canje naco tukivuga nanje nkakunda ko nabonye uko azana uwo turakundanye nta bintu by'umutima vyabaye aha you know vyabaye mu bwonko ariko amaction y'urukundo ngo abera mu mutima ubwo niko ndiko ndakubwira urwanyago kuko mu mutima niyo yanza haba wimvye we urenza aha bisivyo okay ugiye kuyikura he ino humuntu ibwina handi mu birombwe mu metero nyinshi sivyo kazona rero uwo muntu murakundanye no munsi ejo uramubwiye t-shirt none nkeneye amafaranga y'inzu ntayo mfise mukaba murahebanye wamwanduye mu kabare naho wo musikaho ntaribi siko tinya rero wa muntu mwahuye umutima wawe sivyo ukumva neza kugusaba kugira na relation n'ujya muntu nawe ukamugusunikirako ndakivuge nkuko uwo muntu yamumaze guhura komsa ari mu mutima wawe aho ugeze muri kumwe umwe wo mu kabare yaraha mu bwonko mwahavuye uza kumwibuka nkakujya n'uruyukira ukujya nabikubwiye ukiyagaza ngaha nikuza kumwibuka ukeneye amafaranga y'ibiratu umwibuka ko ufise umusheri
sivyo igisuko gishaje igisuko gishaje uca umwibuka ukeneye amafaranga uwo muntu uramwibutse sivyo ya wa wundi rero imitima yanyu yahuye ujya muntu niyo nzahabu yawe paske urafise n'ukuntu wagenjeje hari amayeri menshi wakoresheje ariko umwe mu kabari yeri rimwe n'icupa irindi niryo ko exposa tayi nta bintu vya hatari mwakoresheje ubwonko bwakubwiye ko afise amahera ubwonko bwe bwamweretse ko ufise taye nziza peut-être ko itari nayo ariko ubwonko niko bwamubwiye ariko namba umutima wiwe waragukunze vyimva mutima nawe ukamukunda ivyimva mutima arafise strategy yakoresheje kuko nta cupa yagufatishije nta taye wamufatishije zijya strategy afise umwanya munini yafasha kwiyumvirako yafasha kumeditako biramuvuna pe nico gihe rero gumuza naho azokubona ukoze scandale peut-être wivye nivyo nama mvuga wivye bene ivyo ntibikora no ku muntu ari parfait oya si kenshi naho azokubona wivye ntabona ubwonko ntibushobora kuganza wa mutima umwereke kuri gisuma ahora yiyumvira ukuntu mwahuye ukuntu vyamuvunye akumva ababaye mu gishingo cawe sivyo hari jambo dukunda kuvuga ngo ndakubabariye Imana tubabarire cyane turivuga mu gishingo kitarico basika kubabarira umuntu nukubabara mu gishingo ciwe hajya niko bisigura uramubabariye ndakubabari kandi bijyo jambo niko bisigura nukubabara mu gishingo ciwe ndababaye mu kibanza ca komsa wamurose urushe urumva ndiko uzodiraga umukobwa umwaka umwe 2 3 4 5 nakwemera mu mwaka ugira 6 ntibazokubwira ngo bambonanye na nyama sivyo nguca umpeba ivyo shahara umuntu akidraka mazindwizibiri biriho bamazindwizibiri abayirutse akobwa yatehe biriho nibijya nakubwiye kumwe kabandanye nibijya nakubwiye nijyo kora tandukanye urukundo rwo mu mutima siko ubwo rwo mu mutima rero ni rumwe Bible itubwira kwihanganira vyose iki okay ni uwo muntu rero ni zahabu yawe wamucukuye kure wamukuye kure nukuvuga ya myaka uri kuravuga ni nko kumara imyaka urondeza iyo zahabu utarayitora urondeza iyo zahabu umugabo ukayibona wa undi wiyumvira kumwandikira ukabona message wirakorotse confirmation ya mbere wa muntu wiyumvira gutelefona ukija muri clavier ukabona koro yiwe confirmation wa muntu iyo bica hose hari abantu n'abantu umva ngo sheri nguri mubiki ngo je kumutima uri kurasimba nguri mubiki wamubona yabari kasiteri arizo bita gasegere ari ubutare nabwo bwitwa amabuye y'agaciro mbwa utaba buzimvye cyane yamba numva yari gasegereti hari umusitari yigaze kuvuga ngo jewe ngo narakoze ubusambanyi igihe kinini sindamuvuze n'uwo ngaha yari karashinga intahe rero umugore wanje banzureke ngo umunsi umwe ari vyo ndimwo umugore wanje ngo afise inda ngo numva amajije ngo sheri nguri mubiki ko numva ntameze neza ngo kweri niyo narindi ngo candafukama ngo ndasaba imbabazi siko ubwo gwari urukundo ahubwo iyo zahabu wiwe nawe ntiyayitahukirwa cyane ariko ivyo bimutera kugira iki kwitahukira ese ndamumenya gusa nanje sindamuvuka zahabu rero impamvu navuze kujya uwo musheri mu gihe wamurose bikuvunye ntumuteshwa n'ubwonko kugira ave mu mutima ni kujya ubona umuvyeyi atigera yanka umwana wiwe kubera ko gishake kibigisuma cy'agaciro cyavuye hano gishake kibigisuma aribuka igise ciwe ariko umupapa aramwibagira umupapa umugabo niyo mpamvu ubona hari abagabo bihakana abana kuko yakoresheje ubwonko umwana baravutse ariko rero umugore nawe uwo mwanya akoresha ubwonko umwana bararemwe ariko kuvuka kijya gise gihera ha kwara abagore none basigaye babata muri bwa buzu ahora mwibuka nubwo yo mutaka yabuze uko agira fendo fararogreta ariko umugabo yihakanye umwana aramwihakana uno munsi neje akamwihakana nahejeje kandi akamwihakana igihe cyose yibutse igise akumbura umwana wiwe ni zahabu yiwe arafise ahantu yayikuye siko so rero impamvu zahabu yitwa zahabu nabivuze nuko iboneka bitoroshe ubundi n'amasare ni n'amabuye meza bro urayazi sare ajya amabuye wavuze wari bwaje mu ruzi ndibuka turi abantu ukabana nko mu ruzi amazi meza yayaciye kinyene y'abasane jere burya nakuze nibaza ngo zahabu nizijya igisare uri kuririmira ukabona ugikubise kwisuka kikayigovye sivyo urambwira umuntu yimvye akazarura inzahabu rimwe kabiri isuka yanje iragovye ngo isuka yanje ngira ngo ugacugitora ugacugita caka kimeze uko
Urumva? Lo message claire ni ku mufaransa Yo, kuvuga nibaza ko baba bavyumvise cyane wahereje ku kintu kivuga ngo nta watsinze ibihe byose nta n'uwatsinzwe ibihe byose ibanga ni rimwe gusa uca wandika munsi ngo subira ugerageze isubira ugerageze niryo banga wavuga ibanga ni rimwe gusa nijya kugerageza gumugerageza ari umuboro yaciye umunga cyane yandikira ngo sha ngo bari bandiye ngo muri 1xbet ngo ndavyutse ngo ndavyutse uretse ngo ku betting ndavuga ati sha nawe ujya gerageza jya mu 1xbet iyo teori iyi teori irafata n'abatomboza kwe erega impamvu batomboza nuko hari abatomboje bigakunda kubera bagerageje kenshi uri buka igihe ca kiborongo ca beri gishuha hari abantu nakibwiye ava ndagishimira vraiment carangaburi ngo nimwe mufise y'amamiliyoni hari abantu nakibwiye ava bakagipinga ariko je numirako babonye umunsi wa mbere ndotiye wisamire wari umaze ko yaroti ninjije abantu nka batanu wo munsi sivyo ariko iyo vyanka nanje kare ntawe ari kuza hoya so rero nta muntu ahora atsinda misi yose bose barananirwa urumva nta muntu n'umwe atananirwa ahubwo hari abananiwe baca barabireka bajya batsinze bakomereje ibanga ni rimwe vyuka kandi ugerageza ubandanye ukora ntucike intege vyuka kandi ugerageza mugihe wakoze ikiganiro ukabona vyuzi ijana ku munsi wose vyuka ukora ikindi ejo hari kizoronka 10,000 mugihe na postinzi ntibagira nkakubita 10,000 ku munsi ejo ndose 5,000 sincandeka subire kandi ngerageza nukuvuga ugwe uvyuka bandanya wibi gusa ahantu ubuzima bucira intege inarijera n'uburyo umuntu ashobora kugerageza nk'imyaka 10 abo batanguranye bagerageza bo bakaba barageze ku bintu nawe akaguma ari kaboera haragera igihe umuntu yumva yoma n'iki kiziriko akavuga ati imyaka nabaye kwisira kwiye hari umuntu twiganye nkuko abandi batashe hari umuntu twiganye ayobegwa pe ayobegwa cyane mu bantu amashuri yagoye sindimo na hacangenda ko nkuru wayikoze kanga ni rimwe je nizi imyaka 14 nta nimwe wiyongeyeko nta n'uwavuyeko urumva ndumva warabitora he itatu ya kaminuza nta wiyongeyeko nta n'uwavuyeko urumva uwo mudemu yamenya rimwe mu myaka 3 ariko twaca turaheza tuza kuzezeta za kaminuza tuko turiga we yahejeje aronka akazi ahantu sivyo ubwo nta na kaminuza nta niki ahejeje bigoranye ahitiye yatwaye ijya attestation de réussite nta na diplome yari bwaronke no yaciye atwara abagize iki abarosa akazi hariho icayobewe rimwe gusa ngo birase acarata rafa pase naduze ruguru numva hari abana twahora duteranira ahantu numva ngo kwiga ngo vyase bakiri bato urumva ndabakoranya ndababaza eba mufise ikibazo ikihe mwewe ngo je narayobewe iryo rimwe rumva rimwe gusa narayobewe rimwe acaraheba alala wibuka umwe twigana akamenya rimwe mu myaka 3 no munsi ni mweshimiwa subira ugerageze umugisha wawe namba haje uwo mugisha wa mugenzi wawe ari uri wewe peut-être ko atari huri imbere yawe uriyo uwiwe nta uriyo gerageza rero amahigo uhoruku uzokubwira ko wananiwe ntazoba bizi ntaca azoba bizi ikibazo kihari rero ubu tunanirwa tutaranagerageza project ayikora mu mutwe amaboko ataranagerageza basi ngo abane yuko project ayikora mu mutwe ugapanga ukiga ku kibanza ukiga kunki umunsi wa mbere umunsi wa gatatu umunsi wa kane ukavyuka ubona vyahomvye utaranabikora gacureka siko niko beshi bameze aka kantu ngo kararegwa n'ugwaruka gwa kinogi ngo je ngo nza kudandaza ngo ibi nibi ngibaze ngo ikibanza ngo nokiri haya ngo nkakiri haya ngo yaya ngo noca mpomba arabihevye yahomvye reka nukuva atuma bigerageza azovuge ko yahomba ninyene uza kuva yuko wahombye ari uko wari wabigerageje ntuvuge ngo ndahombye utarana guhomba saha ni mu birenge banza ukore rero marike mu nyuma wewe haguruka kandi ukore kandi ukore kandi ukore bakuraje canke courageuse ukababwira ngo mon courage Marraine vyuka ukore je narabivuze hano bambwe ngo Bujumbura habaye gutati bangaja kwibujumbura ni rimwe ritagira ni rya kabiri sohoka mu nzu izuba rikubabure nkirire ko ryaducanira
ari umuntu yambwiye ngo yashaka gushaka kimwe ngo bakobwa ngo sico kimwe ariko nza gusanga sindahabaye nabi vraiment sinzobeshera Imana ariko hari nabandi kandi abahungu je murashobora kuvuga ko arabayampa ntari ibi barakayampa banani nagere mvuga cyane mba nk'ubufise uko cirira kuri nowe ntuhabaye nawe baraguha aya genda ujyamwe abingene upfira y'inzigo yonyene ikakwicirayo je sinifuza ko banama ahubwo nipfuza bompa nari narabuze impamvu kuri kiosk haguma huzuye abantu warayitoye mbwira hari abantu ifanta n'abatayinwa siko vyuka we kubona abantu gusa ukabona abantu ingene bihiringa ku mizigo kunki uravyumva wambwira ukantu kwa kiosk kubera iki haguma huzuye abantu bazindukaho kandi ibanga ni rimwe va mu nzu upfa umumenya amakuru haro nkubona abahungu bato nk'abana turiko ngo babaje kwirabira gasongoye oya